Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Rock Media bakunzi b'ikiganiro ca Rock Sport. Ni ku munsi wa mbere tuje kuba turangiza ukwezi kwa gatatu igenekerezo rya 31 ntwarane umwaka wa 2025. Ikiganiro ca Rock Sport nk'uko mubizi ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu ni kuri munsi wa mbere ikiganiro kije kudufasha kurangiza kuno kwezi amakuru y'ino atandukanye tuje kuba tubashikiriza je aba muri no tuje kuba dusozera ni ikiganiro cyo kwashikiriza ndi kumwe na mugenzi wanje Darlin namwamutse ngenda musabe nawe abaramutse. Ego bakunzi ba sport mu kiganiro ca Rock Media kaze turi kumwe na Doris tuguma twashikirize ikiganiro kijanye n'inkino zagiye ziraba muri indwi hirya no hino nkuko tuza kubibona turabaye ikaze mu bandanye mwana natwe. Ni ikiganiro ca sport cyo kuno munsi nyaza ko ni ikiganiro cyo kwashikiriza amakuru y'inkino avugwa hano mu gihugu cy'u Burundi gusa ko n'amakuru y'inkino haje haba inkino zitandukanye muri ino tuje kuba dusozera umupira w'amaguru ndetse no mu nkino zitandukanye z'umupira w'amaboko. Tuza guhera amakuru yacu muri tennis aho umurundi Kadisada Nahimana abandanya kuduza ibendera ry'igihugu novuga ngo mu makungu ni hano mu Burundi ariko ni inkino mpuzamakungu ubona ko ni Sada Nahimana ku munsi w'ejo waze kuba atwara igikombe cyo cya mbere muri zino nkino ziko zibera hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni muri tennis haba inkino zitandukanye tuzavuga kuri Sada Nahimana turaza guca muri football tigusigaye kirabandanya ku 2024 twatwaye ku munsi wa gatanu ubona ko ni inkino zitaje ko mu bitangaza mu byaganza by'imbere mu Egrano ndetse no mu Mamuru. Tuzava muri football tuje muri basketball ni Vitaro basketball igiye kirabandanya muri notwi inkino zikomeye cyane ku mugwa Dinamo ndetse no ku mugwa Remesha waje kuba utakaza inkino zabo zibiri inkino zabo za mbere batakaje muri mwaka w'inkino nibaza ko ibintu biko biza bigorana ku mugwi wa Remesha cyane cyane muri no Cooks muri top 4. Tuza guca muri volleyball mugwa Rukinzo warawutanye tournoi no clôture ya championnat ya hano mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Jersey ku ruhande rw'abige. Na makuru nkino tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro cya Rock Sport tubahe ikaze tubanze tumire amateka tuze tugaruke. Darlin imbere kuzingereza neza n'ibyo biganiro ukwezi kwa gatatu kwiwe ati mwijambo rimwe ndakubizime ingene kwagiye ukwezi kwa gatatu kwiwe kwabona. Ukwezi kwa gatatu n'ukwezi twaburimwo inkino nyinshi zagiye zitandukanye c'est vrai harabaye ama trêve internationale gusa binini twahagarara ko twavuga yuko nka victoire ya Sada Nahimana twagiye tubona muri tennis turabona Burundi butsinda Seychelles bitsindo bitanu buza bwigaragaza neza uza bwerekana yuko uriko buraharanira kumbure gutumwa ko muri Coupe du Monde ya 2020 ari ibintu byiza turagena tubona yuko na VBL igenda ifata iyindi ntanduro novuga yuko ureko arahiganwa cyane uraba izijya top 4 kugira bazukine playoff tubona yuko vraiment ari ukwezi kwabayemo ibitangaza byinshi muri izi nkino zagiye ziba. Yego nukwezi wa gatatu kwabaye ibintu byiza mu nkino hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubona ko intamba mu rugamba no musi muri tennis nibaza ko ni ukwezi wa gatatu gwiza muri rusange mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gisata cy'inkino. Reka rero twinjire neza mu idorero ry'ikiganiro cyacu. Sada Nahimana ku munsi w'ejo yatahukanye igikombe kiwe cya mbere atsinze umufaransa akazi muri finale. Ubona ko ni Sada Nahimana yariko arakina wenyine muri simple ubona ko nta kanama atakaza no munsi amaze gutsinda inkino zitari nke mbere yamaze kubatwara n'igikombe no munsi ni figure emblématique wa tennis bigeme hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi no Sada Nahimana antuka ubu nta muntu agikekanye uko Sada Nahimana ni figure emblématique ya tennis nga mu Burundi kumbura yari karaza yirisha no muri East African ko urabona tugena twiyagura. Ego yarashoboye kubikora neza aho ku munsi wa Mungu umunsi w'ejo heze aho yashoboye kubigenzamo neza aratsinda umufaransa kazi Emeline Dartran amutsinda bitagoranye mbere novuga yuko ari ibintu bimworoheye cyane ku iseti zibiri ku busa urukino rwarimo tekiniki nyinshi ku ruhande rwa Sada Nahimana ubona yuko byanamworoheye gushikana iseti hakiri kare gutsinda izo seti hakiri kare kubera usanga ubundi yashizemo iminota rimwe amanota abiri ibintu byari bitangaje cyane mugabo byari biryoheye ku ruhande rw'abantu ariko barashigikira Sada Nahimana. Yego ni Sada Nahimana mu mwaka uheze nta gikombe yashoboye gutwara. Sada Nahimana umwaka uheze yarashoboye gutwara double
muri simple ari wenyine byari byagoranye ubona ko yari yavuyemo hakiri kare gusa biboneka ko umwaka vraiment yari yaje yiteguye kandi urumva yari afise inkomezi ndibaza yuko nawe nyene psychologiquement et physiquement yari yisanta ari bien ndibaza ko arivyo vyanamuhaye n'amahirwe menshi yo kuza agasubira gutwara igikombe vraiment yarakaniye novuga yuko haraheze imyaka 3 ariko aragihiganirwa kuva shampiyona itangura mu gukinirwa ngaha ku butaka bwacu bw'u Burundi gushika umwanya novuga yuko ari c'est un honneur pour notre pays kubona Sanda Nahimana ashoboye gutwara itorno muri simple nibaza ko ari honneur naho nyene kuri Federation ya Tennis yoba yerekanye même si naho bategura inkino bakerekana aho bageze berekanye no kubakinyi babo kunera ariko ari comporta yego yandurukino kwa tennis wala kuri umunsi rukoro waje kuri ni Uburundi bandanye buteye guteka byo kwakira zino ariko iyo abatwakira zino nkino nta mu athlete dufise ariko adusebiye vyoje kuba bituma na Federation bwati ego arafise ibibuga vyiza baratwakira neza ariko nabo nivo y'abatennis neza ariko naza ko uno munsi kubona Sada ariko arerekana igeni afise ariko arerekana ko igihugu cy'u Burundi si ibibuga byiza bafise so kwakira neza abantu ahubwo barafise n'abatlete bashobora kuza gukompeta n'abandi international ego urayibona ko n'ubunye muri championa yabaye ya ITWC 50 yuko habayemo n'abandi bakobwa babiri batoyi ba Sada baje kwiyuriswa ku nkino za mbere bari bakinye na Sada nyene nabo batashoboye kumutsinda ego muri double nabo batashoboye kumutsinda urabona ko nabo nyene bari bagerageje ko reka umukino mwiza bikaba byerekana ko umukino wa tennis ngaha mu Burundi uri kuragenda utera imbere uko gutera imbere naho bihera kuri bajya abana bato bagenda baraduga bamenya gukina tennis cyane ndibaza yuko na Federation ya Tennis igenda ibona yuko ikwiye gushiramo avantage mu buryo muri aba bana bato bagakunda gukina tennis ariko nyine batuzoza ubona haza nk'abandi basada Nahimana muri imyaka bakamurabira ko akarero kumbure banakora n'ibisumba ibyo Sada Nahimana agiye gukora yego umunsi izi nkino ziko zibera hano mu Burundi twashaka kuvuga ko nico kiriko kiravantage cyane Sada Nahimana ko ziko zibera iwabo abantu bamushikiranye benshi kuko twawe yari kwarakina kuri hajya kuri atata abantu benshi sico kimwe n'izindi match muga iyo bari kwarakina ejo hari n'abandi bantu babategetsi bakomeye baraje gushikira ko bibaza ko nitwavuga ko biri mu bituma ari byagira motivation no kwisi kugira ngo ashobore kuba agiye performance neza ku bantu bakurikiranye Sada Nahimana ndibaza yuko Sada Nahimana yatanguye kwerekana ubuhinga bwiwe kuva kiri muto ko na kuri classement ya tennis ku isi yose ubona ko akiri mutoyi yarafise classement nziza muri ngaha muri Afrika bibandanya byerekanwa yuko yagiye agera n'amahirwe araronka baruvuga abacoach bamufasha mu kuduza ubwo buhinga bwiwe novuga yuko na Federation ya Tennis mu Burundi bifisemo uruhara kandi uruhara rukomeye cyane gose no muko gushikira abo bakinyi nka Sada kubafasha muri ivyo byankenerwa bagenda bakenera kwa prodiga amakonseye kwa abacoach bategura bakurikirana technique iki novuga yuko ni igikorwa gikomeye kandi ni igikorwa gitoroshe ariko ni igikorwa ciza cyane kuri Federation ego no ku Burundi kubera twaragiye tubona yuko haje abategetsi bagiye bakomeye gushigikira Sada Nahimana isura nziza ku gihugu cacu isura nziza kuri Federation kandi nibaza yuko byatanze n'icizere kinini cyane kuri Sada yabonye yuko ashigikiwe n'abarundi ashigikiwe no Burundi ego ya uno mustu imbere ko tuva kuri Sada uri kurana abasada uko performance ko aragira no musu kwa myaka yiwe aracari mutoyi bashaka ko yayimaje ko mu myaka 5 Sada tuzomubona ari Sada turashaka kumubona mbere ari muri parmi top 10 nkuko ndabibona muri Afrika kuri Afrika kubera au niveau mondial abari ikintu kigoye ariko nimba ari top 10 muri Afrika bisigura ko zo ari muri top 20 kwisi yose ego nibisigura yuko Sada akwiye gushamo ama effort imyaka yiwe aracari mike aracari muri à peu près 25 nibaza yuko agifise imyaka nka 20 yuko yamiliyoha muri kino gwa tennis kandi baza yuko atamvuna ngize atabibazo bigiye biza hirya no hino yaza yuko Sada tugiye kubona ari umuntu agiye gutera imbere muri rukino rwa tennis cyane gose ya reka tumutere intege tumutere gutwa Sada Nahimana abandanye guserukira neza igihugu cy'u Burundi ari muri bamwe babandanye gutera iteka u Burundi babandanye kuduza ibendera ry'igihugu mu makungu twaza ko imyaka ya cyane mike turabona bitwa ba Serena Williams bahagarika tennis usanga bakwiza imyaka 31 bagikina Muvango nimba gese 25 achase 10 n'imiburi muri 10 birengo twaza ko
muri myaka 10 azoyikoresha mu kubandanya guteza imbere igihugu cy'u Burundi, mu kubandanya duza ibendera ry'igihugu makungu. Dusubire tumutere intege kandi tumwifurize n'amahirwe muri kariyeri ya tennis mu biri imbere biki muri Primus League ariko irakinwa ku ndwi igira 24 urabona ko ni rit iko irabandanya kuri kondera ushaka gutahukana kino gikombe cya Primus League umwaka wa 2025 n'ubwo wa Bumamuru ukaba cya kabiri ndetse n'umugwi wa Aigle Noir mu ntara y'Amakamba ariko umunsi w'Imana wa Aigle Noir waje kuba utsinda umugwi wa Moso Sugar ibitsindo bikurikiye. Umugwi wa Bumamuru wari wakiriye umugwi wa Vision 2026 Vision 2026 uza gutsinda ibitsindo bibiri kusi. Uno munsi ni Aigle Noir yacaye imbere, Bumamuru irakurikira ubudasa bw'amanota abiri. Ino rite turiko tubona muri Primus League no Rwanda. Novuga yuko nirite iryosha championnat, novuga yuko ubunye hagati ya Aigle Noir hagati ya Bumamuru nta numwe arabona yuko igikombe ari we agitwaye, nta numwe aragishikana kwa maboko yose. Novuga yuko ari rite izoshika kuri dernière journée ya championnat, kandi novuga yuko ari ibintu bigenda bihimbara abafana bakunda football muri aka kanya bakurikirana cyane Primus League, bagenda babona yuko ubuhinga bugenda buduga naho nyene muri championnat tugenda tubibona. Turabona yuko c'est vrai ejo Aigle Noir yarashoboye gutsinda Moso Sugar, ariko byabaye ibintu urukino rwari ruryoshe ku bantu baruroreye, urukino rwari mu buhinga bwinshi, urukino novuga yuko wabonetsemo n'ibitsindo bitatu, ibitsindo bitagiye byoroshe kuronka na burya Aigle Noir yari yiteze yuko iza gutsinda byoroshe Moso Sugar, ariko ibintu byagiye kubona yakwa kubita kwa amazi naho Aigle Noir yagiye gutsinda, igatsinda neza, igatsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ego novuga ko ari ibintu byahimbaye cyane abakunzi na burya abari benshi kuri uryo mwanya baba baje gushikira Aigle Noir na burya yakinira iwabo. Ego cyane gose barabwiye ati nta mafaranga muhishwa muza kwinjira ku cyane gose. Ivyo ni ibintu bigenda bifasha kandi tubona yuko byafashije Aigle Noir cyane ku munsi w'ejo agiye itsinda Moso Sugar, ibintu byari biryoshe cyane gose. Ya nivyo twaje ko tubivuga mu kiganiro cyo munsi wa gatanu. Muri no minsi aho kukira n'ino migwi yanyu, mufukira n'ino migwi yanyu. Kuko ino migwi yanyu ibifise objective gati jewe sinshaka gukora. Ngizokuramo ushaka ingufu zose ntabwo gukora. Bivuga ngo ubonye equipe itsinze bibiri kuri kimwe. Kandi twavuga ngo ubundi ikipe ya Aigle Noir ni equipe ya mbere dushaka Moso Sugar ubasire munsi y'itsindo bitatu bibi. Mugabo no munsi usinze difference y'itsindo kimwe gusa, ukaronka kimwe ku busa, ukaronka bibiri kuri kimwe, ukaronka bitatu kuri bibiri, ni amanota atatu kumwe cyane. Kuko no munsi Aigle Noir iri kwirondera ibitsindo, iri kwirondera amanota atatu. Ego cyane gose biboneka yuko izi equipe ziri inyuma ziko ziratinya cyane relegation, kuko ujyanye iyo umuntu agiye muri relegation bigora cyane gose kugira asubire muri Primus League. Nawo nyene ubona yuko muri iyi misi ya nyuma ariho bagenda gushiramo uburyo bwinshi, aho bagenda gushiramo ingufu nyinshi kugira baranga ko bemerera abakinnyi ama prime menshi cyane n'ama prime de match nk'uko twabivuga haraduga, n'umucoach nawe nyene urumva pressure bafise nyinshi kubera avuga ati est-ce nibamanuka je nanje nzohasigara. Ivyo ni ibintu byose n'amanje agenda atuma imigwi yose igenda iduza novuga leur compétitivité, niveau ya compétitivité muri championnat, nabyo bigatuma championnat ikitora irindi sanamu ryiza, igatora n'ubundi buryohe. Ego ya Aigle Noir imbere amanota abiri isumbye mu Bumamuru. Biravye no Aigle Noir ubona cyane mu amahirwe yawe kandi utwaje igikombe cya Primus League. Je novuga yuko tworindira gushika ku munsi wa nyuma. Hari igihe muri ibintu by'amapari zitwa za Winamax zitwa za arashobora ati nk'ubu nk'akarorero ku by'Monde 2026 bashobora kuba ko bashira amakuru bavuga ati uno munsi nyene barapasa y'umwaka wose kavuga ati igikombe kizotwagwa na Argentine, usanga bashize ku matara amaratanu bari cyo bivuga ngo ukapredictinga ugaparira ku kintu kizoba inyuma y'umwaka. Ikarare tukwaze nk'umuntu je nka muri One Expert Jindi muri One Expert cyangwa muri Winamax cyangwa muri Uyindi. Bivuga ngo ukavuga ati je ndapariye ko igikombe kizotwagwa mu Aigle Noir cyangwa mu Bumamuru. Jewe ico nofatira ko nk'ubu nyine nofatira ko experience n'imyaka umugwi umaze n'ibikombe umugwi umaze gutwara. Ivyo nabwo ubwo bushobozi maze kubiraba hirya no hino, novuga yuko Aigle Noir ari ifise ama possibilité nyinshi kubera Aigle Noir iramenyereye pression y'igikombe, iramenyereye n'izi match za nyuma ziza zishusha,
Bumamuru imaze imyaka mikeyi cyane paraporo ya Aigle Noir kandi Bumamuru c'est vrai umwaka tuko turabona yiriska neza cyane igenda itsinda ama match menshi iboneka ko yari yanatanguye na championnat ya mbere ariko bija kugenda bitayihira muri iyi misi ya nyuma ikagendera tomba kuri Flambeau du Centre iboneka yuko hajya naho nyine kumenyera championnat nuko abajoueur naho nyine bakamenyera pression y'ama match bakamenyera yuko bashobora no kuba aba gatatu hanyuma bakaza kwiriswa bakaba abambere bavuga yuko Aigle Noir ari ifite amachance menshi par rapport ya Bumamuru yo kubona itwara iki gikombe kubwa Darlene ati umugwi wa Aigle Noir champion ya Primus League 2025 reka cyo tugira kwambere tuve kuri Primus League tugaruke mu nkino z'amaboko muri basketball hano kuri departement ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana inkino zari zikomeye cyane ubona ko ari inkino zibiri zari zikomeye gusubira izindi ku munsi wa gatandatu rukino rumwe ku munsi w'Imana n'urukino ni ku munsi wa gatandatu umugwi wa Rezipo Potable Rezipo ibiboko byaje ko byakira umugwi wa Remesha canke Les Oranges de Remesha ona ko ni Remesha je gukina urwo rukino itarigera itakazwe cyane ni Remesha imaze no mugonye hano mu Viber uno mwaka umaze gutsinda umugwi w'urunani muri Viber 2025 ariko ni Remesha yaje iri dajema favori par rapport au Rezipo ariko twibwa ko ni Rezipo yatsinze umugwi wa Dinamo ni Rezipo ariko gutsindwa n'umugwi wa Tigers ibintu vya Viber no mwaka bikomeye cyane n'umugwi wa Remesha waje gutsindwa n'umugwi wa Rezipo ku manota 76 kuri 67 difference y'amanota 9 ku munsi w'Imana Remesha yaje gukina n'umugwi wa Dinamo Remesha yaje kuba itangaza menshi kuko ukundi yatanguye urukino rwa Dinamo wamengo ni Remesha iza gutsinda fasile twaze mukati yagiye guhera Remesha isunja Dinamo amanota 16 bavuga ati nta remote atanga igishoboka bikunda ko Dinamo ariko Dinamo ija kwatanga bivuga ngo Remesha yatsinzwe inkino zibiri ku munsi wa gatandatu yatsinzwe ku munsi w'Imana yatsinzwe nizo nkino za mbere itsinzwe yose no munsi Remesha ko twari ko tuburaba ati no munsi Remesha iri favori kuza guheza saison régulière y'umukana cya mbere tuvuga iki kuri Remesha novuga yuko kuri Remesha iyi ndwi yoba ari indwi yoba yabaye nabi kuri bo novuga ko ari deal yoba yagenze nabi ku rukino rwabo kuko ubonye mwene byagiye bigenda nahantu Remesha yagiye yiriswa igendishamo ingufu nyinshi ariko bihera Remesha inaniwe isinzwe byase ubona yuko ari Remesha novuga yuko zoba zabaye defete zibiri novuga yuko zoba zigiye kuyikora ko muri VBL muri zi top 4 tubanze tugiye kugira ko urabona yuko equipe nyinshi zigiye kuyira trapa Remesha ubunye nitwovuga yuko iyo bikiri ya mbere kuko urabona yuko izindi mazaga defete Dinamo defete imwe urunani defete ubona yuko za Dinamo ubona yuko na n'urunani eka na Rezipo ubona ko zagiye zikina neza zikagenda zitsinda match zawo zoba zigiye gushira pression kuri Remesha Rezipo maze gutsindwa n'urunani yatsindwa kandi atangaza ndibaza ikintu bazoca baraba hagati ya Rezipo na Remesha ni yihe yo baratsinze yindi mu match zagiye zihuza novuga yuko Remesha unye yoberi mu kibanza kitari ciza nkuko byifuza novuga ariko yuko naho nyene yobigiye kuraba ugakorera kuri izi match ziba zisigaye igashiramwo plus de fort ku bakinyi babo kuko bafise n'abakinyi basanzwe bamenyereye irigano rya VBL si rya mbere baba barikinye si n'umwaka wa kabiri atwara izi imyaka myinshi bakurikirana imikino ya VBL kandi bashika no muri playoff nibaza yuko bagiye gushiramwo plus de fort kandi ndibaza yuko iyi VBL playoff bazoyikina atakibazo nibaza ko bose ikintu cha playoff kiragora imigwi ine iragora kuko dufite imigwi 5 iyi kwiragwanya ino playoff hari umuguru nani hari umugwi wa Dinamo hari umugwi wa Remesha hari umugwi wa Rezipo hari umugwi wa Tigers bivuga ngo Tigers no gusimaze gutakaza urukino yaratsinzwe n'umugwi wa Dinamo yatsinzwe n'umugwi w'urunani Tigers nirakina na Remesha kuko Tigers urukino rwa Remesha ntigwaheze imvura yacibwa ruhagarara uno musi Tigers yatsinze Rezipo nayo imaze gukina inkino imaze gutsindwa kabiri imaze gutsindwa n'umugwi w'urunani igatsindwa n'umugwi wa Tigers yatsinze Remesha urunani na Dinamo maze gutsindwa urukino ya hagakyaske urukino rwabo urunani na Dinamo uzoba ku munsi w'Imana barako ni izuba risho ikomeye menshi batumenya tuko wa mbere uno musi kuko na Febabu classement yabo ntibayisohora après sommet kumba biracagwa ariko tugaruke kuri Remesha kandi eske uno musi Remesha habuze iki kugira ngo kuko turavye match bakiye n'urunani uno musi VBL turabona ko ni Dinamo iratsinda Dinamo igatsinda Remesha igatsindwa na Rezipo nayo igatsinda Dinamo ariko nta mugwi n'umwe
novuga ngo ni ibintu tuyangere uno musi wowe utsinze uzuvuga ko natsinze nzotsindiye ese no muri musi ko VBL ari champion iri competitive rwose novuga nivyo vyerekana uburyohe bya VBL muri aka kanya bivuga yuko unye imatch ntuyitegura ngo imatch ya naka ngo warayitsinze nibaza ko imatch yari itegurwa pa nibaza ko imatch uyitegura ubonye n'abamuzokina ugapanga tactique bivanye n'abo muzokina arivyo vyerekana yuko iyi VBL y'umwaka igenda iryo wakwera urabona ko n'ama equipe ari competitive umwaka ni menshi par rapport à l'année passée ubona yuko hagenda yiriswamo n'andi ma equipe tutari tumenyereye ubona yuko n'izindi naho ziba ziri inyuma za Young Eagles ziza zikabikora zigatsinda ama equipe akomakomeye na Tigers urabona yuko uyu mwaka iriko iratera pression kuri izi zine twari tuvuga yuko zigiye gukina VBL kuko Tigers umwaka nayo idashobora gukina VBL playoff navyo ni ibintu byotuma bizana uburyohe cyane gose numva ni match za VBL umuntu akwiye gukurikirana cyane gose akwiye gushika kwiterembera kanaraba akavuga ati equipe shigikira uriko yigenza gute meske abakinyi banaka bahora ari karuhariwe muri aka kanya bariko bigenza gute ubona yuko novuga yuko ari niveau ya professionalisme muri basket mu Burundi igenda ije ku rundi rugero kandi ari ibintu bishimishije ya tubera ko mugwa Dinamo mbere ko tuva kuri basketball Dinamo umusoje yarasize Dinamo yagize remontada ikomeye cyane baza ko dinafata ko niyo match ya mbere ikomeye tumaze gukora muri yose za mbere harabaye match ikomeye ku munsi wa gatandatu harabaye match ikomeye cyane ya Remesha neza ariko match ejo Dinamo na Remesha baza ko ari match ya mbere muri yose za mbere ku bwanje byose mugwa Dinamo wagiye gukina 4e carte uri nyuma 16 points Remesha basumbya 16 ariko baragira remontada witwa Chuma Totonowe ndetse n'utwa Gilbert umwe Chuma Totonowe 20 points Gilbert 18 ngo niyo bagize kumena iyo attack ya Mugwa Remesha ariko defense nayo yari komeye n'umugwa Dinamo no musi Dinamo yiza gutsindwa ku munsi w'ejo yari afere mbi cyane kuri Dinamo kuko ino top 4 y'abagore ariko no musi Dinamo turavye ngo batangiye batsindwa match ya mbere muri season Gano musona ingene ko arakina ko ni Dinamo batsinze Tigers byoroshe byasa amata menshi 19 umwe baje gutsinda Remesha urunani ntibarakibaza ku munsi w'Imana ubona ko Dinamo tuvuga ko ndibuka ko twaje ko tuvugana n'uwitwa Jolis hari mu nkino za mbere atubwira ati abakinyi bacu ntibaramenyana bivuga ko cyo biriko yategura no muze twavuga ko Dinamo bamaze ko basubira kumenyana abakinyi babo tugiye kubona Dinamo ikomeye cyane mbere iza gucalenginga kugira ngo twareke bo idihetse saison régulière ari yandi novuga yuko abakinyi bagiye ko bamara kumenyerana novuga yuko n'abakinyi basanzwe bafite n'abakinyi bakomeye Dinamo ugiye kubiraba kuri côté individuel y'umwe uravye aba Gilbert uravye aba Chuma n'abantu bamenyereye championnat ya VBL ya playoff n'abantu bamenyereye izi qualification zigenda ziba byerekana yuko na pression za match bazimenyereye cyane arivyo novuga ko byo byarabafashije kuri Remesha barashoboye kuvuga ati Remesha iriko dukina uku natwe reka twavansa amapio yacu uku iboneka yuko ari aho hagiye yibiswa abakinyi nka Bagiberi na Bacuma Toto bagashemwa amanota menshi bikabafasha kuduga cyane kuri Remesha aho Remesha yoba itanabonye kumwene byo byagiye kugenda kandi ndibaza ko Remesha yabaye desu cyane kuko mwene bara bateguye match bari biteze mu insinzi ariko hakabona yuko Dinamo yanyene igiye ivyifatamo neza ni Remesha twavuga ko ni ikintu cyafatika cyaje kuba kibaho kuko kirasambye nareze urabyuka bakinyi bari très physique kwari ukwiruka cyane uburuhe bwinshi bagacaza kuyana Dinamo Dimanche urako ni ibintu byari uvuga ko uburuhe bwari bwinshi Remesha niyo bayihenda ariko kuri Dinamo twaye kuri Dinamo tuyitege iki kuko tete ya mbere sigaye kubona ku mugoro na ku rwa Dinamo urukino rwo ku munsi w'Imana bazaba kwakira umugoro na Ndibaza yuko umugwi wa Dinamo nkuko twama tubibona misi yose iyo Dinamo ikomeye tuyipimira ku runani niyo runani rukomeye tuyipimira kuri Dinamo novuga yuko ari ama equipe abiri ari emblematique kuri basketball mu Burundi kandi ari ama equipe nibaza yuko ni gake tuzoyabona muri VBL playoff kiretse habaye ibintu by'ibitangaza kandi ibitangaza navyo byamari byiza kubera ubona yuko haje indi equipe iri méritant nk'ubunye biramutse biba basanga Dinamo n'ikinyi azoarekanye ko ari indi equipe irusha ubuhinga Dinamo kandi byo bari ibintu byiza c'est vrai ko twabiri ibintu byiza ku bafana ba Dinamo ariko byo bari byiza kuri basket mu Burundi no ku bafana b'iyo equipe yindi yego ni izo gira zako zirabare ku munsi wa gatatu ku munsi w'Imana Dinamo itsinda umugwarezi wa Remesha nibo kuri match bitangaza bikomeye cyane no mu tandi komeye n'uvuga ngo
muri kata ya nyuma Dinamo yatsinze 19 points do plus que Lemesha kuko kata yaheze ari difference ya 16 points Lemesha imbere 16 urukino ruza guhera Dinamo iri imbere amanota 69 kuri 66 ubona ko n'umugwi wa Dinamo waje gukora ibitangaza bikomeye cyane mu rukino n'ubyo bafata uko ni go rukino rumaze kuranga Innovibel gushika ahigeze uno munsi turangirize muri volleyball aho umugwi wa Rukinzo ndetse n'umugwi wa GRC Rukinzo mu bagabo GRC mu bakenyezi cyane mu bigeme ariyo yaje kuba itahukana ibikombe mu nkino zo ku tournoi de clôture du championnat de Bujumbura ariko ni yari ihiganwa ryo gupotira championnat na y'Ibujumbura mu Rukinzo uzotsinda Muzinga amaseti 3 kubusa GRC utsinda nawe nyene Muzinga muri finale ona musubira ko volleyball mu Burundi dufate ko yifashe gutungiza volleyball novuga yuko muri iki gihe mu Burundi barateye imbere cyane kuko uravyubonye haraba amasofti cyane ama equipe abagiye atwara amashampiyona nka Rukinzo Muzinga ubone equipe zamenyereye gusohoka zikaja gukina muri bihugu by'abarabuza Egypte bakagaruka novuga yuko no muri equipe nationale cyane uzosangamwe abakinyi ba Rukinzo n'abakinyi ba Muzinga novuga yuko tugenda tubona yuko changement novuga indi sura ya volleyball ngaha mu Burundi kuko urabona yuko n'ama equipe ubunye agenda gwiga cyane cyane uravye nko kuri kote y'abakobwa ubunye novuga yuko volleyball yagiye gutera intambwe cyane uravye muri imyaka 2 iheze ni umugwa Rukinzo uno musi muri volleyball ikindi kintu twoshima muri volleyball iki volleyball baza ko iryo higanwa rya nibyo higanwa ribamo inkino nyinshi no mu Burundi ritegura inkino nyinshi no haraba championnat national harabaho championnat ya VAR harabaho tournoi de clôture ya championnat national harabaho tournoi d'ouverture ya championnat national harabaho championnat de l'été muri l'été mwako ni ico nico kintu kiri mu bintu bituma urukino rwa volleyball rukomeye kuko bituma abakinyi benshi bakina inkino nyinshi bikaza gutuma abavamo bamenya n'amahiganwa nuvuga yuko ari ikintu gifasha cyane kuko urumva no kwankadra abakinyi ukabamenyereza professionalism hanyuma ikindi nawe ukora novuga yuko abakinyi plus bagumana plus urumva uduza niveau technique yabo kandi novuga yuko ari ibintu bigenda bihira ama equipe cyane ukunda usanga ari kari yitabiriza championnat uravye nk'izi za Rukinzo za Muzinga wana yuko niveau zayo rero ko arakinura umukino usanga ari umukino uryoheye ijisho n'umuntu naba atabakunda volley antuka arabona yuko urukino ruba rwashushe kandi urukino ruba ryoshe ari izo nkino mbere usanga zifise n'abafana benshi ugiye kuraba izi match ziba zihuza abafana benshi kuri uko gutegwa Rukinzo usanga abaje n'abapolisi benshi ko kuri kote ya Muzinga abasoda benshi kwera rumva ni equipe zihanganye cyane kandi ni equipe ziba zifise abakinyi bakomeye n'abafana bakunda iyo migwi yabo cyane gose Urako ni umugwa Rukinzo baje gutahukana ibikombe bari batahukana championnat national gutahukana n'itournoi de clôture umugwa Muzinga baje gutahukana championnat national mu bakenyezi nayo umugwa GRC utahukana igikombe muri championnat tournoi de clôture urako ni ayo makuru aravuga muri volleyball muri no tuzi cyo kuba turangiza nayo makuru yose twashikirije ariko aravuga mu nkino hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi muri tennis muri basketball muri Primus League ndetse no muri volleyball kwemerere ikiganiro cya sport cyo kuno munsi ugarukirize hano tubashimire n'umwe wese mwaje kuba mudukurikirana reka shimire na mugenzi wanje Daniel twafashije kugira ngo tubashikirize ikintu cyane ndabushimire nawe Jongis iyi sango ni ku munsi wa gatanu kizuba ikiganiro cya mbere cyo mu kwezi kwa ndamukiza urako turiko tutera twavase twegera imbere mu mwaka wa 2025 tubashimire mwebwe twamana iminsi yose mwebwe mudukurikirana iminsi yose mugire aho muba mubawe na mutana